muri aya majambo twasoma kandi twabonye ngo umwami Herode amaze gutanga umumarayika w'umwami Imana yaciye agaruka abwira Yosefu mu nzozi iyo yari ari hariya muri Egiputa, amubwira yuko akwiye guhunguka kubera yuko abagomba kwica umwana bapfuye bose uko bangana kose. Bibiliya ntivuga ngo ni bari bangahe, ariko bose bapfuye. Hanyuma umumarayika aramubwira ati hunguka rero kuko abagomba kumwica bose bapfuye. Muri aya majambo twasoma kandi twabonye yuko umumarayika yari yamubwiye ngo uzogumeyo gushitsa igihe nzokubwirira kuvayo. Imana yacu nihimbazwe, kubera Imana nye n'ibihe yari izi impamvu, yari izi ko ibihe bitaramira neza itazomubwira ngo agaruke. Imana yacu nihimbazwe. Rero imbere yuko twaba dusozera, hariho komantere biblique nasomye sanga rero barabangabanganisha ibyabaye mu isezerano rya kera, ibyabaye muri kahise. Nsanga muri nyakomantere baravugamwo ingene ibyabaye mu gihe cy'isezerano rya kera ku Bisirayeli muri Egiputa, kuva bagiye muri Egiputa no mu kugaruka, ko byari bifitaniye isano n'ibyari bigiye kuzohava biba kuri Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Aho naho muri iyo komantere avugamwo ibintu bishika kuri 5 kumbure ibyo nagomba ngo turabire hamwe ingene ibyo bintu bwari ubuhanuzi kandi byari ibintu byateguwe mu buryo budasanzwe. Bayerekana yuko ngo Abaheburayo cagihe bari kumwe na Yakobo se wabo uwo bakomoka ko Abisirayeli, urazi ko akomoka ko n'imiryango 12 bajya abana ba 12 ba Yakobo. Rero ngo Abaheburayo muri kahise kiriya gihe bamanutse muri Egiputa bagiye bahunze inzara, izura inzara yari ihari, bagiye bahunze amapfa na kigoyi byari bihari. Hama baca barahunga bahungira muri Egiputa. Muribuka yuko ico gihe hariyo Yosefu wari yaragurishijwe na bene se, bamugurishije kubera ishari ry'ibyo yarose yeretswe, ariko ahubwo basanga yari integuro y'Imana. Kuko hari igihe umuntu akugirira nabi yibaza ngo ntibuca, yibaza ngo ugiye gupfa, ahubwo agasanga yarihenze kuko ikibi yagukoreye catumye hariho abandi bantu Imana ikora ku mutima bagaca baguserukako, ahubwo bagaca bakurenganya ca kibazo yari yagusunikiyemwo. Imana yacu nidutabare. Rero Abaheburayo ngo bamanutse muri Egiputa bagiye nabo bahunze urupfu rushobora gukomoka ku nzara, rushobora guturuka ku nzara yari ihari ico gihe. Hari amapfa yateye novuga ngo ku isi hafi nka yose cyangwa se muri biriya bihugu byabo babamwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo na Yesu nawe rero ngo yagiye muri Egiputa ahunze kwicwa na Herode. Bavuga bati rero muri ayo makomantere bavuga yuko Yesu yaraje ngo ahere aho ibintu byari byarahereye, aho wa mugambi watanguriye sawasawa wo gushiraho ihanga ryera, ihanga ry'Imana, ubwoko bw'Imana, aribwo Abisirayeli, aribwo Abaheburayo. Kubera bamanuka muri Egiputa wari umuryango bavuga ko ari nk'abantu hafi n'abagabo nka 70 gutyoye, ariko rero bava muri Egiputa bagenda i Kanani mu gihugu Imana yari ibasezeraniye igomba kukibagabira ngo babe ihanga rinini rikomeye ridasanzwe rihambaye. Bava rero muri Egiputa bagenda mu gihugu basezeraniye. Rero ngo bamanutse rero bagiye bahunze. Yesu rero yaraje ngo gushitsa ibyagezwe, gushitsa ibyo yavuzwe, gushitsa ubuhanuzi bwari bwaravuzwe, kandi kubera yuko
muri sisiteme yari yarabaye mu isezerano rya kera Imana itanguje ihanga ryera hari harabayemo utunenge habamo esheke ibintu ntibyagenda neza bica byandurikamo mbere no kuba intandagaro yo gupfa novuga ngo grande partie y'umugambi Imana yari yagize yateguye wo kubagira ihanga ryayo ryera yiharize. Yesu nawe rero yahisemo kuza ngo hahandi ya sisiteme yari yaciye nawe aba ariho aca mu kugira ngo asubizeho ihanga ryera cette fois-ci atari urubyaro rwa Yakobo gusa atari Abisirayeli gusa ahubwo na twebwe abanyamahanga turimo ngo yiyegeranize ko amahanga yose ayabera umucunguzi Imana yacu nidutabare. Rero Abisirayeli bamanutse hariya bahunze na Yesu nawe aremera yambara umubiri akayemera guca hariya ngo ibintu bihere ku nama bavuga ngo iyija kurishira ku nama nawe yashatse ngo abihere hariya ku ntango hahandi byapfira ariho byari byahereye nawe niwe yagombye guhera iyi processus yo gucungura abantu. Imana yacu nihimbazwe. Ubwa kabiri rero iyi parallelisme bavuga muri ubwa kabiri nabwo ngo Imana yazigamye ngo abantu bayo muri Egiputa imyaka yose bamaze ngo Imana yarabazigamiyeyo ntibicwa n'inzara naho bahuriyeho n'ibyago naho bafyatuzwa amatafari agasakisaki naho bakoreshwa novuga ngo bagacurwa bufuri na buhoro ariko Imana yarabazigamiye muri ibyo bihe kubera ko kubaho k'umuswi atari impuhwe agaca koko ariko Farawo n'Abanyegiputa bari babafitiye inzigo ku buryo amengo ntibomara na kabiri muri ca gihe hari hamaze kuboneka yuko babagiriye inzigo babagiriye urwango bagomba kubahonya. Murazi n'ingene hafashwe ingingo yo kwica abana b'abahungu bose bavuka mu Bisirayeli bari muri Egiputa. Imana yacu nidutabare. N'ivyo navyo nyene byari bifitanye isano n'ingene hishwe inzoya nyinshi kino gihe Herode yavuye yica abana bose bari bakwije imyaka 2 aharu yahereye cagihe abanyabwenge b'inyenyeri baza gushika kino gihe afata ino nyinga avuga ati iyo biza hose muce mujaniranya abana bose bibonekana ko bafise nk'imyaka 2 bose mu bice ngo umwami yavuze ko avutse azotagira ntagiramwe. Ico gihe abana bose batabaricwa. Imana yacu nidutabare. Rero ngo Imana ikintu bigira kabiri cerekana iyo parallelisme y'ibyabaye mu isezerano rya kera n'ibyari bigiye kuzoba kuri Yesu ngo Imana yarazigamye abantu bayo ibazigamira mu bihe bigoye baciyemwo ibazigamira muri izo ngorane ntibahona ngo ni kubera ibyo bihe babiciyemwo. Rero ndavuga ngo na Yesu nawe amanutse muri Egiputa yazigamiweyo. Imana yaramuzigamiyeyo imenya ibimutunga n'ibimubeshaho barabaho igihe cyose babayeyo. Nigeze gukurikirana umukozi w'Imana araho umwe kanaka kumbe ariko arigisha yerekana yuko burya Yesu igihe ngo yari muri Egiputa ngo yarigiyeyo amashuri amenya gusoma no kwandika ko mbere ngira ngo n'ibindi ntumbaze ibintu nyene nk'izirabone ibyo n'ibintu biboneka mu makomantere mu bitabo bisigura bidondora Bibiliya nayo ubundi iyi Bibiliya ibintu byose ntibyari gukwirwamwo. Imana yacu nidutabare. Rero yaramuzigamiyeyo nawe nyine igihe yagizene yabaye muri Egiputa ngo nk'uko Imana yaziganya Abisirayeli ngo gushika igihe cyo kubakurayo kigeze yarabazigamira imyaka 400 irahera igihe cyo kubakurayo kiba kirageze icirabakurayo. Twabonye hariya ngo muri hose hari haravuzwe umwana majambo avuga ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Hagera igihe Imana ihamagara ubwoko bwayo ngo buve muri Egiputa buze mu gihugu Imana yabateguriye. Imana yacu nihimbaza. Rero na Yesu Imana yamuzigamiyeyo gushika igihe kigeze cyo kuvayo kuko ibyari bimubereye intambamyi
byari bimaze gukurwa mu nzira. Ibyo navyo yari Herode n'abari bamufashije uwo mugambi wo kwica uwo mwami yavutse bamaze gupfa. Igihe cyo kuva muri Egiputa cyari kigeze, Imana iramuhamagara iramukurayo. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma bwa gatatu nabwo iyi parallelisme bavuga ngo Abaheburayo mu kuva muri Egiputa baciye mu bugaragwa bagenda i Kanani, bagenda mu gihugu basezeraniwe, baciye mu bugaragwa bagenda hariya i Kanani. Imana yacu nihimbazwe. Rero na Yesu nawe nyene yaciye mu bugaragwa nawe nyene, hahandi bidogera, hahandi Imana bayicumurako, hahandi bagenda baba ibigaba ku Mana, niho nabo bagizene, niho baciye, niho Yesu nawe yaciye, kuko yari karagirane arakosora ibyagiye biba. Wewe ahaca agamburukira Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data bakozi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Ikigira kandi muri no parallelisme bavuga ngo mwisezerano rya kera rujya rugendo kuva muri Egiputa bagenda mu gihugu c'isezerano, umucunguzi yari Mose, niwe yari umusauveur, niwe yari agizene abakuye hariya, niwe yari umulidere wabo igihe bava muri Egiputa baje mu gihugu c'isezerano. Ariko ngo mwisezerano rishasha hoho umucunguzi yari arongoye runo rugendo rwo kuva muri Egiputa bazi Nazareti bagaruka iby'Isirayeli mu bihugu by'i Galilaya. Umucunguzi cette fois yari Yesu. Yesu niwe yari umucunguzi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Ica gatanu rero bagira mu kubangabanganisha ibintu byabaye, baca bavuga ngo mwisezerano rya kera kijya gihe Abisirayeli bava muri Egiputa baza mu gihugu c'isezerano, umucunguzi wabo Mose ariwe yari abakuye muri Egiputa kubera ko yari umuntu yabonetse k'umugayo. Murabizi cagiye Imana mu bwego bagenda kubiterimo ku gitandara, amazi acaza, abantu bariko baridodoma ngo bagomba bicwe n'inyota, baca baronka amazi rero yo kunywa. Mose kubera ishavu yatewe n'abantu kumbure yararongoye bamuvuruga bamubabaza, kubera ko Mose nawe yari umurongozi, nawe yari umucunguzi wabo, yari umuntu wewe yaciye akubita akarenze rimwe, abararengeje incuro Imana yagomba ko akubita. Ico gihe Imana icimuharura ko nk'umugayo, mbere bica bimukwegera karambaraye, ntiyashika no mu gihugu c'isezerano. Umucunguzi wo mu isezerano rya kera kuko yari umuntu yabonetse k'umugayo, hanyuma ntiyashitse mu gihugu c'isezerano. Urugendo mu yandi majambo ntiyarusozereye amahoro. Ariko Yesu mu isezerano rishasha wewe, kuko uyu mucunguzi yari umwana w'Imana, yari Emmanuel, yari Imana yayindi yavugwa ngo ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Yari Imana ubwayo, yari Imana idacumura. We ntiyacumura, ntiyagira igicumuro na kimwe. Ni ukuvuga ngo wewe muri rwa rugendo rwo mu bugaragwa, naho mu bugaragwa haba ikibazo cyo kubura amazi, naho habura uruzuba, umuntu akabura aho yihengeka, akabura aho yugama izuba, aho yikinga izuba, naho imvura yoshobora kuba yogwa akabura aho yugama kubera ko abantu baba mu bugaragwa. Wewe ngo yarayobotse agwamburukira Imana, yubaha Imana, urugendo rusozera amahoro. Igikorwa c'ubucunguzi abaragikoze no muri ubwo buryo nabwo abarakosoye ibyabaye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nuko rero nane majambo twabonye, twavuze yuko turiko turabira hamwe uduce tubiri turangiza kino kigabane ca kane kivuga ngo abamarayika mwivuka rya Yesu. Twarabonye rero ubuce bwose bwarenganye, ubu tuko dusozerera ku buce bubiri rero muri kino kigabane conyene. Ubuce bubiri buvuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhungisha umwana na nyina, hamwe n'agace ka nyuma kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhunguka
Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi tugomba gusozera rero n'amajambo. Turabonye yuko umumarayika yabwiye Yosefu inshuro zirenze mbere wanashaka zibiri, kuko inshuro ya mbere yamubwiye kubyo guhungisha umwana na nyina. Turabonye yuko kandi inshuro igira kabiri umumarayika yabwiye Yosefu guhunguka ngo bave muri Egiputa, kubera yuko inzitizi n'intambamyi zari zibangamiye gukura no gushitsa ico Imana yagambiriye kuri uyo mwami w'abami yavutse. Izo nzitizi zavuye, abari bagomba kumwica bose bapfuye. Tubonye kandi ubugira gatatu yuko muri ino sene nyene ngo basubiyeyo ibwisirayeli ngo baciye baronka amakuru, bariyenformye baramenya ko wasubiye ku ngoma ari umuhungu wa Herode. Hanyuma bobo baca baravuga bati oyaye ntidusubire hariya i Betelehemu, ntituja hariya i Yudaya, reka twigire i Galilaya mu gisagara citwa Nazareti. Ariko no ngaho nyene ntibamenya, ahubwo ko bashize mu ngiro bashikije bariko barashitsa ivyari vyaravuzwe yuko uyu mwana azokwitwa umunyanazareti. Kubera iki? Kubera ariho yakuriye, ariho novuga ngo yaciriye ubwenge, ariho yagizene yamaze igihe kitari gito iminsi yiwe yo kubaho. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo